ndabaramukije nshuti namwe bagenzi kuriko murumviriza ibiganiro n'amakuru vya radio PSFM n'ijwi ry'ugwaruka kuri 3 akaburungu radio PSFM akaburungu Olucome ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 turi kwegenekerezo rya 18 mu Buhinyuza umwaka wa 2021 amakuru twabateguriye ahanini ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Abana b'abanyeshure bagera kuri 200 nibo bazindutse bakomeretswa n'igisasu ntezwantoke mu ntara ya Muyinga ni muri komine Buhinyuza kwishure shingiro rya Kinogono. Ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bwa reta Olucome barashima inama iriko irakogwa izomara iminsi 2. Iyo nama ikaba igamije kunagura igisata c'ubutunzi mu Burundi. Mu kanya turabibashikiriza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye avuga ko amahoro asesekaye mu Burundi kandi abarundi bakwiye kuyakamisha. Yabishikirije igihe bari baramutse batanguza urumuri rw'amahoro twabateguriye. Jeane Karangwa ni Jeane ndabashikiriza izo nido y'aya makuru ndiko ndafasha muhinga bw'ivyuma na Yves Irakoze kaze. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka nditware no akantu ngo confond parachute ntimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero kigira kiti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa worasha gufata abantu ukagahita abashikiranganje bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakoze abanyabwoba. Amakuru yacu tuyahere mu gisata c'umutekano. Abanyeshure barenga 200 bo kwishure shingiro rya Kinogono muri komine Buhinyuza intara ya Muyinga bakomerekejwe na grenade imwe muri zibiri zari ku madirisha hejuru aho bita mu makostra. Hari kuri uyu wa kane igihe c'isaha 4 zo mu gatondo abanyeshure bagiye mu karuhuko. Abana buriye kuri ako kadirisha niho bakomye grenade irakoroka irasanzara ikomeretsa abanyeshure 200. Iyindi grenade yasigayeyo yahakuwe n'abapolisi. Abakomeretse baciye bajanwa ku mavuriro atandukanye mu gihe abajejwe ubutungane n'igipolisi batanguye amatohoza. Abanyeshure bose bakaba baciye bataha mu miryango yabo ubwo bari kirenga. Gushika ubu akaba ata muntu numwe arafatwa kumvo z'amatohoza. Mukamenya ko haheze iminsi hategwa ibisasu ntezwantoke hirya no hino mu gihugu. Abajejwe agateka kazi na muntu bakadoma urutoke ugwaruka rw'imbonera kure karibo bakora ayo mabi kuko aribo bafise amagrenade bahawe n'abatwara. Nikimenya ngo nuko iyo hagize ufatwa akikekwa kariwe ateye iyo grenade aca agandagurwa gihuti. Mu by'intwaro ibereye naho haheze iminsi havugwa ikibazo c'isambugwa ry'amazu yubatswe hatisunzwe amategeko. Ibikaba biriko biratuma haba imyidogo idasanzwe kuri bene gusamburirwa ayo mazu. Ni mu gihe kuva ku munsi wejo ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hagumye hibonekeza ibimodoka vya leta biriko birasitagura ayo mazu y'abanyagihugu bakavuga ko aho bubatse ari wabo, leta nayo kavuga ko arahayo. Hagati aho nta kiringo c'indwi kirahera umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndira ko buca ataziranda kugarika akoranije ba Mustanteri n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuri ico kibazo. Akaba yagize ati twaramutse twiyumvira yuko twokorana inama namwe bwe mwese mujerwa amabanga atandukanye mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo nkuko ujeru gisagara bishikirije mbaheruka kwivaliwa kugira natwe nyene kwizina ry'ubushikiranganje twevaliwe ingingo zimwe zagiye zirava muri leta. Reka turabe natwe rero ingingo leta yadusavye gukorera mu gisagara ca Bujumbura
ikazicisha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu turabayo tubaha namwe murabayo muyiha tumaje tubandanya dutera tuje imbere. Ikigira kabiri muri izo ingingo ya mbere no kuraba iyubahirizwa y'ingingo leta yafashe yuko inyubakwa zose zitubatswe kurikizwa amategeko zose zija mu mategeko. Ibibanza vyose byatanzwe hatisunzwe amategeko bisubizwa leta ikasubira mu vyayo nkuko iri kisubiza abarundi bose mu vyabo. Bintu mu bivuge nkuko vyitwa. Uwananiwe avuge ko yananiwe kandi ntazoba yarananiwe. Azoba yarakoze hageza. Duce tuzana amaraso masasha nayo ahera uhamunaniriye nabagereke kwa kandi. Jewe nashaka kumenya aho igikorwa kigeze. Ico nkuyemo niki abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura ingingo ya leta yarabananiye gushira mu ngiro. Nibyo mu majambo make birababaje cyane ugiye mu gihugu hagati ukaraba ukuntu hameze. Mugabo usanga mu gisagara ca Bujumbura hari imisaraba buzofata mu mabarabara yose makuru yose nta namwe yakiranga umusaraba. Ugende Muramvya urabe, uce mu Kayanza urabe, ugende Muyinga urabe, ugende Makamba urabe, utuma usanga ari umuntu byagoye mugabo yarabomoye umusaraba yarakuyeko. Ndirako buca n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Mu gisata c'ubutunzi leta y'u Burundi yaratunganije inama ijanye n'ivy'ubutunzi n'iterambere mu Burundi. Iyo nama ikazomara imisi ibiri nayo ngo mu gihe iyo nama itofatirwamwo ingingo zotuma ubutunzi bwisununura abitavye iyo nama ngo bazoba bagiye kwitemberera gusa no kwiryohera. Ivyo biri mu itangazo ishirahamwe Olucome ryasohoye kuri wa 18 gitugutu. Viator haragira mungu aragaruka kubiri muri urwo rwandiko. Muri iryo tangazo ishirahamwe Olucome ngo yakiranye akamwemwe kenshi kubona leta y'u Burundi tunganya inama rukokoma kubegwa n'ivy'ubutunzi n'iterambere mu Burundi. Iyo nama nayo ikaba itekanijwe kuva kuri uyu wa 18 kugeza ku wa 19 ukwezi kwa 11 umwaka w'2021. Iryo shirahamwe rikaba ngo rishimira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri iyo ntumbero nziza cyane yo kugarukira ubutunzi n'iterambere by'igihugu bigeze aho umwasa ashaka mu Burundi. Ishirahamwe Olucome muri iryo tangazo riragaruka kutwigoro nk'utwo twabaye muri kahise aho amanama nk'ayo yagiye aratunganywa na leta y'u Burundi ariko ataco byahinduye mu vy'ubutunzi n'iterambere mu Burundi, aho ayo manama yose yasozegwa hafashwe intumbero nziza zo guteza imbere ubutunzi mu Burundi ariko ntiyagire igihinduka, ahubwo ngo n'ivyahuha bikaguma biyangara, ahubwo ngo n'intumbero bihaye zikaba zitigeze zishigwa mu ngiro na leta y'u Burundi. Olucome riragaruka ku myiherero nk'iyo yatunganijwe na leta y'u Burundi iri kumwe n'abari basanzwe bayifasha. Iyo myiherero ikaba yarabereye mu ntara ya Ruyigi, hakaba hari mu mwaka w'2012 aho bariko barigira hamwe uburyo bwokoreshwa kugira hagwanywe igiturire n'itegeko bo kwisunga. Muri uwo mwiherero ishirahamwe Transparency International ryari ryarasavye bibicishije ku mfashanyo ryatanga kubijanye n'ubuhinga, ryari ryasavye ko utunenge tugaragara n'ubushobozi buke mu itegeko ryo kugwanya ibiturire mu Burundi. Transparency International ryari ryasavye leta y'u Burundi gushiraho mu maguru masha urwego rw'igihugu rujejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Mu mwaka w'2013 naho mu kwezi k'umunani leta y'u Burundi yaratunganije uwundi mwiherero wawuje abajejwe ivy'ubutungane mu Burundi mu ntumbero yo kugwanya abasesagura tunga rya leta n'abajya ibiturire bakanashengezwa imbere y'ubutungane mu ntumbero yo gukurikiza ivyari mu masezerano y'ishirahamwe mpuzamakunguni ku bijanye no kugwanya igiturire. Mu mwaka w'2014 naho ngo harabaye umwiherero w'abari bagize leta y'u Burundi n'abagize amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, aho bari baramutse bigira hamwe itegeko
n'inzego zokoreshwa kugira bahashe isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta n'abarya igiturire. Ishirahamwe Olucome rikababazwa cane n'ukuntu ivyari vyarasabwe muri ayo mahuriro yose uko ari atatu yatunganijwe na leta y'u Burundi atana kimwe kigeze gishigwa mu ngiro. Olucome ikibaza kandi icarushije inguvu leta mu ishigwa mu ngiro z'ivyari vyarasabwe muri ayo mahuriro. Ishirahamwe Olucome riragaruka kandi ku gikorwa cakozwe n'abahinga mpuzamakungu. Aba bahinga bakaba barasohoye igitabo carimwo icofatirwako kugira harangwe intwaro ibereye no kugwanya ibiturire mu Burundi mu mwaka w'2011. Aho naho leta ikaba ariyo yaciye iburizamwo ico gikorwa ataho kiragira. Eka ngo n'umugambi leta y'u Burundi yari yarihaye kugira ubutunzi bwisununure no kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta n'igiturire muco bari barise CSRP1 na CSRP2, eka ngo nacone ntaco cahinduye mu byo leta yari yariyemeje mu vyari muri ico gitabo. Vyeto haragira mu ngunda gukengurukiye ariko ngaho mu by'ubutunzi nyene bavuga ko barajwe ishinga kubijanye n'iduga ry'ibiciro byibonekeza mu byo kwiyunguruza n'ibinyobwa. Abarongo umugambwe APDR mu manuko bw'igihugu bavuga ko barajwe ishinga nico kibazo kimaze iminsi cibonekeza ku bwa Ndere yandu w'Imana akorewe uwo mugambwe mu manuko bw'igihugu c'u Burundi yatanguye atwidondora. Radio Peace FM turamukije cyane. Jewe nitwa Ndwimana Andre, twandikije ryacu twari mugambwe APDR mu ntara Makamba, nkaba kandi njejwe kumenyekanisha ibikorwa by'umugambwe APDR mu ntara zitatu zo mu manuko Bururi, Makamba na Rumonge. Twebwe rero umugambwe APDR twarajwe ishinga gose n'iduzwa ry'ibiciro ryibonekeza mu binyobwa, mu kwiyunguruza, mu kuduza mu kwidugiza ibiciro mu kwiyunguruza hamwe n'ikena ry'isukari. Bane rero twebwe duca twihereza ihangiro mezo twihaye teme ivuga ngo duhinduke duhe ishusho nziza igihugu cacu, tudome urutoki kandi dushengeze abo bose bidugiriza ibiciro mu kwiyunguruza, ku binyobwa no kwisukari, kuko bizingamika iterambere rya bene gihugu n'igihugu, mbere bikaba n'isoko ry'igiturire mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Ibi rero twishimikiza iki civuko, kuko iyo dumaze guhinduka tugaha ishusho nziza igihugu cacu, nukuvuga yuko haba mu biyunguruza nta muntu n'umwe yasubira kwitugiriza igiciro. Tugatangazwa rero n'ingene ku mungendeshwa usanga abashoferi bitugiriza ibiciro. Aha rero igikorwa cyo kwitugiriza ibiciro cyatugaruka kandi n'iki kintu c'igitoro carakenye mu gihugu, aho usanga hari kibazo kidasanzwe. Twe tukavuga tuti rero ibintu byo ku masitasiyo usanga hari amabido, ugasanga hatonze imodoka akongera agatonda n'ibibido, bituma duca dusanga habamwo kudakoresha neza novuga igitoro cy'igihugu. Twebwe rero mu ntara y'umanuko na cyane mu ntara z'umanuko muri Makamba na Bururi na Rumonge, twebwe doreye tuvuga tuti dutera kamo nyabona indongozi nizishireho komisiyo haba mu makomine canke ku rwego rw'intara bijeje gukurikirana neza itangwa ry'igitoro mu muco, hanyuma kandi abiyunguruza nabo hagashingwa komisiyo ijeje gukurikirana neza gushinga ibiciro by'abiyunguruza. Ibi bizofasha kugira ngo igihugu gishobore kuzamuka gitera imbere. Nico kimwe na turavuga kandi no kubinyobwa, turasabye dushimitse mu mugambwe APDR twateye akamo indongozi zadorereye na cyane mu manuko bw'igihugu ndetse no mu gihugu cyose, ko iduzwa ry'ibiciro abantu bidugiza ibiciro bakwiye kudoma ku rutoke. Tukavuga tuti rero nyabuna ntihashirwaho amakomisiyo ajeje gukurikirana neza idandaza ry'ibinyobwa bya buraseri, idandaza ry'ibiciro, kuraba ko ibiciro byashizwe na leta byubahirijwe. Uyu munyepolitike nyene akabona ko ibibazo nk'ivyo byibonekeza kandi no mu rudandaza rw'isukari, ngo niyo ibonetse itangwa ryayo riba ryuzuyemwo utunenge twinshi n'ubunyene tumutegabiri. So kimwe n'iki kibazo c'isukari kandi niyo twavuga yuko naco ari intambamye twavuga yuko isasira indava kudakoresha neza amatungo y'igihugu, kuko turavye neza isukari iba yatanze ku giciro kibereye. None rero ugaca usanga isukari nayo igakena mu buryo budasanzwe. Twe tuvuga tuti ivyo aricyo byose yabisukari ukibonetse nikangwe mu muco, habe ibintu byo koroheza abanyamitahe bose
umuntu mutonya agenda asume ntugwizatunga asume ingenzi isume abantu batandukanye basume amadini atandukanye asume hako isukari igenda kuboneka mugabo mu nyuma umwanya umwe mu isukari gacibura iyo yarengeye biro tugatangazwa nuko kuntu ibintu bigenda uko ibintu byuko mu kwiyunguruza usanga abantu bidugize ibiciro ugasanga igitoro gitanze ku masitasiyo mu mwanya umwe ipacu imwe erika edimi ugasanga siyo machine noire iri kwidandazwa amafaranga 8,000 ibi twe twavuga tuti ni habe nyabo na makomisariyo yo kugenda neza ibi bintu bikoraba byo kwishingira ibiciro mu bagutatunga mu baguzi mu ngenzi mu bihereza ibinyobwa no mu bafata gasukari twe tukavuga tuti ibiyo biriko biraba ucusanga bizingamika iterambere ry'igihugu kigiye kabiterambere ry'igihugu ubugira kandi inkurikizi yabyo igiturire gitagisisa sindava mu bene gihugu no mu mabanga mu bisata bitandukanye twebwe rero ico dusaba abaganda tugasaba abajejwe intwaro yuko nyabu na mu rwego rw'intara n'amakomine hojaho amakomisiyo ajeje gufikirana icyo kintu twebwe mu mugambwe wa PDR turarajwe ishinga no kubona ko ibintu byogenda neza mu gihugu kuruta bibonetse byaba bike bitangwe mu muco hama bigende neza byunguruza baronke uburenganzira bwabo bwo kwiyunguruza umuntu abyuka inyanza rakaja nk'imakamba akiyunguruza nguko bikwiriye uko byahora biba ariko n'umunsi ugaca usanga umuntu ava ngaho inyanza rakaja imakamba usanga igiciro caraduze rero tukavuga tuti nihajeho komisiyo zijejwe kubahiriza ivyo bintu Andre Nduwimana akaba ari umwe mu barongo umugambwe wa PDR mu manuko bw'igihugu c'u Burundi. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barahira bakarengwa ko badahirahira ngo bakire urucanco rwa COVID-19 aho bakavuga ko naho bari mu gihugu ca Kongo baguma ari abarundi kandi ko igihugu cabo kitabahatira gufata ugo rucanco rwa coronavirus. Ivyo bikaba byavuzwe ku munsi wa kabiri genekerezo rya 16 mu nyonyo mwaka wa 2021 aho ugo rucanco rwashikanwa mu ikambi y'impunzi ya Rusenda. Metusera Noitoke. Nuko twavyiganiwe n'impunzi muri yo kambi ya Rusenda bavuga ko leta ya Kongo n'amashirahamwe nterampunga mu gisata c'impunzi kw'isi batokwihutira ikibazo c'urucanco rwa COVID-19 muri yo kambi ahubwo bo kwihutira gutunganya ikibazo c'umutekano uhanze izo mpunzi. Ikibazo c'urucanco rwa COVID twebwe nta nguvu tworugiramo nta nico vyotumari ngaha turakomeye ubwa mbere na mbere nta bagwayi bari nabigeze baboneka twebwe ikibazo kiduhanze si ca COVID ndetse ikibazo ca COVID tubona ko ari ya systeme ya nouvelle ordre mondiale bakeneye gushikako twebwe rero ikibazo kiduhanze ni ikibazo c'umutekano igihugu nikibanze gifate mu minwe ikibazo c'umutekano w'ikambi y'impunzi zo mu Rusenda n'akarere turimo ico nico kibazo tubona kiduhanze kituremereye cyane gose ibindi byose bizi nyuma nabwo rucancogo nta kamaro rudugiriye nta kamaro rudufitiye nta nico vyotumarira ngo ntibahirahira bafata ugo rucanco bwanswe n'abene gihugu ngo si corona izobahonya bitezwe guhitanwa n'intambara zimaze iminsi zikiranira muri ako karere bene igihugu bonyene bagwanse nabonyene yuko babona ko ugo rucanco ataco rubamariye kandi nivyo turavye nk'akarere duherereyemwo nta bigeze iyo ngwara ntiyigeze iboneka bagumye bakomeye abantu ahubwo yite ku kibazo c'umutekano w'impunzi bashobora kuvuga ko tuzishwa na COVID ahubwo twebwe ikizotwica ni intambara ziriko zibera aha hantu n'umutekano muke tubona uhanze ugosi nkambi n'abayibamwo ariko bumva batagomba guhonya kwega abarundi kubera iki batatanguriye ikinsasa ibugafu igoma mu mpande zine za Kongo ziyise bakagomba guhera ha mu Rusenda gusa ahubwo ni batwandike tuhunguke twese tugende kugwacu neza izana kuyizana nsaba mafuna duhungura twese tugende iwacu Burundi kuko biragaragara ko leta ya Kongo itwanje ibisoboka rero dutorera iwacu Burundi tumenye ko ari ibintu ko ari byiza bwabene gihugu b'abakongomani nabo barahakana ko ugo rucanco batarukeneye kuko ngo amakenga ni menshi chanzo ya corona hapa kutakuwa corona virus na kama kujakuwa corona virus hayakuwa muhimu kupata hiyo chanzo ya corona virus hii AstraZeneca
AstraZeneca hiyo ni chanjo ambayo ina iwacu simona akamaro k'urucanco rwa coronavirus nimba atawurayitogwa nta kamaro ko gufata urwo rucanco. AstraZeneca ni urucanco rufite ingaruka mbi nyinshi cyane. Twebwe abanyagihugu bahana mu rusenda turanze urwo rucanco. Baguteye urwo rucanco bashobora kuja mu mitsi itwara amaraso bityo bigatuma amaraso ahagarara. Cyo twasaba leta ya Kongo twebwe nk'abavyeyi ntabwo dukeneye urucanco muri kano karere kacu. Nibatureke kiretse nimba hari rumwe mu mpande za Kongo ubwoba rusinzikazwe na COVID-19 borutwarayo ariko twebwe turanze. Inakuwa tushe na ile magonjwa hayo ndio tunaweza kuendelea waipeleke hiyo sasa. Tubamenyeshe ko kuva ikiza cha COVID-19 gitangura gutorwa mu gihugu ca Kongo ata muntu numwe yigeze agitorwa muri iyo sektori ya Tanganyika. Ku radio PCFM y'ugaruka Metuserano ituke ni Republika ya Kongo Kivu ya Majepfo. Metusera ntuyituke ndagushimire kuri nkuru waduteguriye. Na rero dusozera amakuru twari twabateguriye shimira uruganda rwacu rwatorokanije rukana yabashikiriza ntibagiye Yves Irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma jewe Geoffrey Karangwa nariko ndayabashikiriza mu nkundire duhana isango mu makuru yacu y'ejo n'agaheruka.